umuntu wari we wese nk'umurundi aravye iyo tuva agaca araba nko ngaha turi ingene hasa akiyumvira ingene hari hameze muri iyo minsi iheze, muri iyo myaka iheze, arafise imvo yotuma ashimira Imana. Nta nguvu z'abantu zabikoze, ni Imana yaturongoye, irazana mutima mweranda tuvugiramwo, turakora none nimurangire igihugu cy'u Burundi kiriko kirahinduka. Mu minsi iheze naciye ngaha ngiye kuraba ko ca kiraro kirahera kubakwa, sanga igisagara cha Bujumbura, imbere ya Bujumbura yamaze gushikina. Nico gitwa mwoshaka mukavanga n'ibisanzwe. Shaka mukavanga kuko nubundi mwaramaze kuvanga. Turakeguruka rero ku ntambwe Uburundi bugezeko. Twama tubivuga iminsi yose, umutahe nyamukuru n'amahoro niwo mutahe. Ngira ngo twese ubu ntitukivyiga, twabonye umutahe yuko ari amahoro. Ntimuze murekurere iciza mwafashe, ntukarekure iciza wafashe. Amahoro turamaze kuyaronka, ubu turabona ivyamwa biriko bivamwo. Ubu mu Burundi bimwe twahoramwo ngo muremure na mugufi, ngo amazuru maremare n'ayafyase, twarabivuyemwo. Imana aradufashije. None nkabijya twari kubivamwo gutatara Imana gaye. Muraza vyatugejeje. Nimwiyumvire iyo umurindi turiko mw'iterambere tuwutangura tucikukira kuri Rwagasore, tuba tugeze he? Nimwiyumvire raba ingene twari tumeze mu 2005, vyibuke. Umwe wese niraba agafoto ko mu 2005 mwasa gute? Nimwashika muhira umwe wese aca araba agafoto kiwe mu 2005, ace avuga ati Imana ni nahazwe mw'ijuru. Acha bivuga kuko muravye kuva mu 2005 ingene twari tumeze, mugaca muraba inyuma y'iyi myaka itarenga 17 ingene tumeze. Nimwiyumvire iyo ivyo twatagwe mu 2005 tubitangura mu 62 Uburundi babugeze. Ubu rero duce tumenya yuko tutegereza kuhariha mu kwiruka. Hariho abatwenze buramatari ngo bavuze ngo mu 2005. Aya agenda zigituma yabivuze. Nuvuga nk'ubu yaravye arabona ko iyi myaka 17 hariho ico twacerewe. Ashaka ubunyene muri uko kwezi kw'12 mutegerezwa guca mushika kuvyo mwari kwa mwarashitse ko hanyuma mutangure 2025 bimeze neza. Hariya nico yababwiye. Ubu rero kuva no munsi ntagira umurundi numwe asubira kwicara. Hari haho twasamaye kandi ibikorwa byagunze turindiriye ga twari yicariye turasamara, turabana mu bwoko, mu migambwe, turabana ngukize n'udakize, turasamara navyo ibikorwa bica biriyicarira biraturindira. None vyatugandiyeko, none tugire gute? Nukubikuraho tubiheze ibikorwa dukore gushikaho tubona yuko mu yindi myaka 17 ikurikira tuze rusange Burundi busa na Dubai. Ntibishoboka. Genda muzunguruke aha mwese murafise kwa telefone muza muraraba muri Google. Genda murabe ibindi bihugu muce muraba none ko iki gihugu giteye imbere gifise iki Uburundi butagira. Wewe ugende kubaza uti jambaze umushinwa ni giki umushinwa afise jewe ngahaje mu Burundi ntagira, kugira ngo umushinwa bavuga ko ari wateye imbere kundusha. Ndababwira igituma nkunda kuvuga ubushinwa nuko arabo twabonye bakira bakene nkaka twarababonye. Muri bugiye mwana mubona abashinwa bariko bakamabarabara bambara impuzu z'ibirepe, muravyibuka bambara uturato aizajiniki twase tubagono tw'abakarateka utwo turato. Hanya bwari ubukene ni nko kuraye twambara amayeboyebo, nawe twari tujya turato. Mugagenda muraba umushinwa uno munsi yambara ikostime yirabura, ishati yera ni karavati itukura. Ntimurababona haheze imyaka ingahe? Ntitwabona twese.
nta kintu na kimwe ubushinwa bufise tudafise. Muganda babwije ukuri ngabarya bamaze imyaka itarenga 40 bateye imbere, batanguye umugambi w'iterambere, none baramaze gutera imbere. Bahereye hehe? Kubusa. None twebwe duhereye aha mubona birakeneye imyaka ishikana 20. Ntibikeneye. Nta kindi gikorwa gikenewe, nuko twese tugira urunani, muto na mutoyi, twese twavuga tuti turabarundi, tugira urunani twubaka igihugu cyacu, nta kindi. Mu minsi heze natembereye muri izo ntara za ruguru, ndashika ahantu nicaye gatoyi ndiko ndabaza abandabwa nti ko mudasa nuko mwahora, kumenga umuranywa n'akarengwe, ko murira ngo ibiyeri byakenye, kare mutagira amahera yo kubigura, ko murira nibiki? Batoya mutama batu umukene n'ikinebwe gusa, niko banyishuri ngo turafise. Uretse turavuga ngo dukorere ibiyeri byinshi, urazi none hari umuntu aja kunywa ikiyeri yarayibusa, kabara kareze ko hajya. Bambwiye uko nyene bati ngahi iwacu uzobona ari umukene n'ikinebwe, ntaza kuririre ati uko carakemutse. Ndabwira rero ahamwicaye ngaha mumenye ko ngaha murazi ikintu duhejeje gukora. Iyi soko murazi ikivuga, iri ni iterambere mwahejeje kwinjiramo. Muze murabe iyo umuntu abahimirije gukora ikintu, iminsi yose mucamubaza ngo none hariho isoko, siko muramubaza ngo none hariho isoko. Murumvise yuko rero umugabo hajya ndabakebure, none worondera isoko udafise icyo ushobora. Isoko none ni yiki utagira icyo ushobora ngo kugura? Hariho abarundi bamwe ahantu haraho ndahoze ndahazi, n'ahantu hitwa ndahahoze ndahazi. Abo hantu basavye umukuru w'igihugu ngo twe turakeneye isoko ngahi iwacu, ngo urabona ngo isoko nguri kure. Umukuru w'igihugu ati mukeneye isoko, ati muzitande ubu nyene bereke aho ikibazo c'isoko bace bagitegura, isoko ibeho nabo baronka isoko. Baranezerwa bakaba amashi menshi cane. Musitanteri ku munsi wa gatandatu yacaza kubereka ikibazo c'isoko, barayiharura n'umwete mwinshi cane, baca basiga bapanze n'iminsi y'isoko, bati ni kwa gatatu no kwa gatanu, bati kwa gatatu tuzoca dutonda mu isoko, bati ego cane. Bose baca batonda bafise ibitebo vyo gusuma, bararindira uwashoye barabura, bose bafise ibitebo. None iyo mwumva yari isoko? Isoko ibisoko iyo hari ibicuruzwa, none ibicuruzwa bivahe? Mu maboko yacu, mu maboko yacu. Mu minsi heze nagiye Inyanzarake, sanga Inyanzarake bamwe mwahora mwitwa ngo muri banyarucari, nsanga bitwa bakire. Ndagenda gutembera mu mirima mbona umupfaso n'umwe w'umukenyezi, ndamwaza nti mupfaso ntigute? Ngo ni sawa. Niki giterwa mubona gute? Ngo ni sawa mutama. Ntigute? Ati jewe ubu nshora itoni n'imiburiburi 2 ku kwezi za pacuri. Nikiro nangahe? Ngo ikiro n'amajana 2. Itoni 2 no kuvuga mwumva itoni imwe ibihumbi bingahe? Amajana 4. Itoni 2 ibihumbi amajana 8. Uwo kwihembera ibihumbi amajana 8 ho kwezi humba kantuze. Wovuga ko Kenya wibereye muhiri wawe udapanze, winywera amazi utaguze, ukabusoroma munsi y'urugo uturegarenga udutunguru iteke agatoki usoroma hajya munsi y'urugo ugacuronka abandi mahera ku ruhande. Kubera iki? Baronse isoko. Hari umugwiza atunga yazari ico giterwa ca pacuri, acagira ihinguriro, acababwira ati rima jewe nzobaha isoko murafise. Bose baca baja kurima ico giterwa. Uno munsi ihera ku mufuko ririho. Sinari nababwiye nti umufuko wose uronka amahera. Mwumvise ingenazi igiterwa ca pacuri nagenda ndabwire aha hirya hanyena aha hirya
hirya mwo haca amahera atagira uko angana. Murabona hajya munsi ya bijya bigaza atakiri. Nabwiye Savonor usangwa mudashoboye gutunganya amakoperative ngo atere pacuri hajya ntingira niyizireje naganda basare murabatari hajya siwanyu amakoperative turime pacuri hajya murahakura amahera amwe mvuga ngo mu fuko ruzoronka amahera musigare rero mubaza muti none tuyashira haya amahera nayo mutagure kubaza apacuri iba ahantu munsi y'ibiti mu gitutu hajya rero munsi y'abijya bigazi bamuritunganya amakoperative nzoza ndabahitana ngo tuje kurima. Itunga rya mbere mu gihugu rihera ku isi. Hariho abavuga ngo mpakazi wowe ngo miliyoni utagira aho usumira wowe ukoresha iki? Wowe ukoresha iki? Nuko muvuga ko ushonje. Hari ikintu kira kimbabaza. Twe murabona turagahu gatoyi kandi turabantu benshi cyane. Ibihugu byinshi bitwumvira ikigongwe. Mugabo nasanze hari igihugu kingana n'incuro 40 urumva no Burundi kugwiza 40 kikabamwe abantu batarenga miliyoni 5. Mugabo bose basumira hanze. Ndamubaza ibi bintu ni biki? Nyahantu ihobo umuceri. Mugabo haje Imana hagiye guha ukayimanuza. Abarundi nimwe ikomera amashaho. Nikomera amasha. Kuko nasanze abarundi dukomeye. Imiliyoni 12 mu gihugu gitoyi tugashobora kurya. Tudasumye hanze. Mwe muheruka kurya ibyo musumiye hanze rya. Naje mwita ko ndi umukuru sinibuka igihe mperuka kurya ibivuye hanze. Niyo ngiye hanze genda nteke ya gaswagi. Nutudagara. None ko ibyacu biryoshe. Uburundi ndababwiye ko Imana yabuhezagiye. Aha mugenda hajya mu rugi wawe ufate ugira iyo gijuru yuzi urabe inyungu hakura. Nandi muharamo bibona. Gufata umufuga ashiramo dutunguru gusa ko mutwe wacushira kwishu. Bigaca biza biriruka. Muga nkatu gacaturira ngo Imana yaratwimye imvura amazi yaduhaye ayarenzeko. Mugabo dushaka ko ica yongera ikaza kutuvomerera. Ejo naho tuzayibwira ngo ego Mana urime. None ko dushaka ko ari ituvomerera yaduhaye bikwiye. Mugabo hajya hariho inyatsi je nita shetani yadutwaye umutima iradutwara umuzirikanyi gushikaho tuyoberwe ivy'Imana yaduhaye. Ndabwiza ukuri ntimuze murondere ubukene bwacu ni shetani yadutwaye umuzirikanyi. Turafise daimoni iyo uvuze ngo iterambere hacaza undi akavuga ngo yabahenze ngo reka ngo nimwiyicarire muri bigihe twaba tuvuga umutekano tutabene igihugu bose bagira umutekano hagaca haza idaimoni ngo kirazira ko mwe muja mu mutekano ni mwinumire nawe ariko apanga grenade aza kubatamwe. Muravyibuka siya ni daimoni zaka ko dutera imbere. Mu minsi heze twavumbuye igiterwa coroshe cyane. Abantu birirwa arambaza ngo mbega ngo nk'ubu ngo gira uronye ngo nk'ibiro ngo nka 50 ngo warimye ngo hegitare zingahe. Ikizino ni igiterwa kidasaba ahantu hanini. Aho nyene hajya ntuzuvuye ngo ntugira itobo. Mugabo bakirima ihera rizuribona. Birega jenza ndabereka hari amahera. Mu minsi heze twagize higanwa y'ugwaruka rw'abakenyezi. Nasanze ncabwenge tuzifise. Aha muri intara ya Bujumbura mwabaye ba kabiri. Umukenyezi yaba wa kabiri no mu ntara ya Bujumbura mbe ntiyaje ngaha. Ari hehe? Ya bwabone rero ntazo umudeje. Ni higanwa ryitwa yuko ndi umudeje. Directeur general barahiganwe barerekana umwe wese ingene ashobora gutunga atungisha nabandi.
umukenyezi wo ngaha muri ntara ya Bujumbura yazanye umugambi wo korora inkwavu, yabaye wa kabiri mu Burundi. Umugambi wo korora inkwavu aratwereka ingene inkwavu zishobora gutungisha igihugu. Uwo mugambi naciye ndawukuraho ncavuga nti kuva abarundi twese tworora inkwavu duca dutera imbere ubunyene. Naciye ndawubona. Wewe yatweretse yuko urukwavu ruvyara 42 ku mwaka. Urukwavu rubongahe ku isoko? Ibihumbi 10. Sawa. Je mfashe 10. Mbwira ufise inkwavu 10. Mu mwaka ufise inkwavu zingahe? Amajana 4 n'imiburiwe n'amajana 4. Gwiza n'ibihumbi 10. Nangahe mu mwaka? Gabura 12 ku kwezi nangahe? Gabura 12 kugira urabaye uzobuhembwa ku kwezi. Ufise inkwavu 10. Uzoshaka gusaba akazi muri leta. Kuja guhembwa 70000. Mbega ngo je mpembwa mutama ngo 80000 ukabiheba ukaja kwikorera ibyawe hari amahera menshi. Ukabiheba. Ukaza wumva umushinga amateka mandigira ihere ndagowe. Uburi umukene wa mushinga amateka we woja kwikorera ivyawe ubu woshaka guhembwa miliyoni 5 ku kwezi. None je bambwiye umwene gihugu arimo ikizinu ashora ku munsi ibiro 180 vy'ikizinu. Ikiro cy'ugo 5000. Mwumva yiriza ngahe ku munsi? Wakora akazi ka leta. Nawe mubushikiranganje nabwo nokora. Mugabo kubera mushikiranganje azi ngo nzokwiba. Acagenda. Ubu rero natwe twarateza akamashu uzurafatirwayo. Uzurafatwa gushika babiheba. Tugire nta muntu akora muri leta ashobora gutunga ntibikunda. Murazokumviriza basavuga bagashahara mushahara kidogo. Ngo kaze nyingi mushahara kidogo. Ngo leta kwiguhemba ugacihenda kukora ugaca wiyicarira. Ngo akazi bwami kicu wicare. Naho nyene tugiye kubiraba neza kuko turiko turabitunganya umwe wese azahembe guco yakoze. Batanguye bavuga ngo urumva ngo imishahara ngo tunganya neza ngo twese tunganye baba barankebuye. Nti sawa. Ubu rero umushahara tujya tuharure neza kugira bose banganye. Twandika umwe wese ico yakoze n'umushahara wacu. Utakoze uzubona umushahara wakorotse. Bose bakore. Ubu nta kurya wicaye. Turi mu bihe ata muntu numwe akwiye kurya yicaye. Murazi ko nasanze umutamakazi w'impumyi sanga akora akazi gakomeye cyane ku buryo yohembwa. Umutamakazi w'impumyi yarirukanye umusuma. None yaraririye. Umusuma yaraje asanga yicaye imbere y'umuryango banikiye ikawa ngaho. Aricaye none yaramenye ko ari impumyi. Yararaba ati ndafashwa cariro. Impumyi ntiyaciye amahera. Sumunyeza. Nta muntu numwe akwiye kurya atakintu yakoze. Ntibishoboka. Reka ndabwire Imana yaraduhezagiye gaha muri iki gihugu cyacu. Reka ndabibire akabanga kuko niyerekwa Imana yeretse abarundi irabasezeranira mugaba cafata minenegwe iryo sezerano. Uburundi ni igihugu kimeze gute? Ni igihugu c'amata n'ubuki. Byavuye he? Byavuye Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Twaheruka kumva uwasezeraniwe igihugu c'amata n'ubuki yari Ibrahimu. Aburahamu niwe Imana yamusezeraniye igihugu c'amata n'ubuki. Abasokuru bacu nabo Imana rakabibiye iti iki gihugu ndabahaye ni igihugu c'amata n'ubuki. Baca bacita Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Reka ndabaze aho rero urumva bacava ngo nandi mu gihugu c'amata n'ubuki ayo matarihe ubwo buki buri. Imana yarakuremye ikiguha ubwenge kugira ubwo bwenge buhingure ivyo Imana yakuremeye ngo bigutunge. Hari Imana yigeze irema imeza, hari Imana yigeze irema umwango, hari Imana yigeze irema imodoka. Imana yararemye igiti kugira ikiguha ubwenge bw'ingero gihingura kivemwo ameza. Bivuze ko Imana yari izoza gukorera ameza. Yaguhaye ubwenge ngo ubikore. Imana yadusezeraniye igihugu c'amata n'ubuki. Ubu rero ndababwire mwarabonye ko
abagiye kwinjira muri cya gihugu c'amata n'ubuki babaye abana ba Yakobo nabonye nabuzukuruza. Nimurabe ingene barushe kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano. Uburundi rero nagenda abwire igihugu c'amata n'ubuki umwango uruguruye ubu turabubona. Ubu rero ni twebwe dutegerezwa kubukora kuko Imana yarabuduhaye ni gwacu nta wundi nyenebwo. Yarabuduhaye rero duce tubukora. Iraduha amazi, iduha isi nziza, iduha ikirere ciza. Mu Burundi nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo ubure amahera. Nta na kimwe. Nimumbwire ico wakoze urabura. Sinzi ugwarukana bwiye nti kubura iryo barabarura amahera rimwe ngena ngana. Nta kintu na kimwe mu Burundi ushobora gukora ukabura amahera. Umwavu ukubuye ugugwa ngahe? Twebwe abarimye turazi bene ikigugu. Genda ukubura urabe ko ntaguha umushahara wawe ukeneye. Nta muntu ashobora gukora ngo abura amahera. None rero ubu igihugu twakibonye twishinze ya shetani muga murazi yuko ndabibera utubanga kugira ngo muze muramenya ico mukorerako. Shetani ntizopfa yemeye ko mubaho neza. Nahi muzomera gute mutagwanye nayo ntizokwemera ko ushobora kunezererwa iki gihugu c'amata n'ubuki. Iteza ukwankira. Adamu na Eva none Shetani yabemereye ko barya muri wa murima wa Edeni. Wari mwiza yemwe nta kitari bobo ntibari no kuruha. Muga Shetani yagerageje uburyo bwose kugira ntibabirye. Irabacumuza bushika Imana icibirukana. None murazi ntimubona ko Burundi twamaze kububona. Aha murazi ko twocumura Imana igacivuga kuva ubu mwese mugeze mu bigero nta numwe azobirya. Muri bukabanyisiraye baracumuye. Gushika Imana ishavura icivuga iti kuva ubu ko mwanyibagiye mukabona ko tutari kumwe mwese ntawigeze mu bigero azohahonyora. Kiretse abarinda gusa. Aha rero mwe babahizi bo gukora. Imana yacivuga iti kiretse mwebwe abakozi gusa. Ibinebwe byose nta numwe azohahonyora. None muzahonyora gute muri binebwe? Aho mbaye ndabibabwira hakirika. Nta kinebwe kizobona Burundi igihugu c'amata n'ubuki. None wohabona gute? Abahizi bariko barikorera kugira ngo bashike muri ico gihugu c'amata n'ubuki. Uburundi umuryango uruguruye, amahoro twararose, urunana ubu ni sawa, ubumwe bwaraje. Ubu rero no gukora kugira dukore neza nuko twadufise indongozi nziza. Yemwe ndongozi mumenye yuko ari mwebwe muri abakomanda b'iterambere aho murongoye. Umwe wese mu gisata ciwe, umwe wese ku mutumba wiwe na nyumba 10 ni komanda wazirya nzu 10 arongoye. Bashonje nyumba 10 niwumve kushonje. Ukumva induru mu miryango umugore n'umugabo birirwa baragwana, wewe nyumba 10 uzobwowe, wewe iwawe haragowe. Genda bahanure kugira ugire abana beza babakozi. Nababwiye umugambi wo korora inkwavu je naharuye amahera ari mu nsanga ni menshi cyane Burundi burashobora gutezwa imbere nico gitungwa gusa kitagoye. Igitungwa wihera utwatsi gusa urahira utwatsi ugacuja kwirimira utashuka tutanu tundi twatsi bikaba biheze. None ntimubizi goro ndazi muri ntara Bujumbura inkwavu ziruzuye ziriho. None mwabonye zigoye. Ubu ngira ndabagirira isoko. Ubu ndiko niga ingene nkora ihinguriro rizozihingura. Ntimuze buvuye ngo urumva ngo none ninazorora ngo zoshora ngo twese hari abataye kubivuga. Ngo none twese nitwazorora ngo ushoye nta uzokugurira kuko azobafise muhira. Ngira isoko yazo. Ihinguriro zihingura. Bamuritegura gusa. Uyu mwaka 2023 ntegeza kuba nubatse ihinguriro isoko muzoshorerako izo nkwavu. Cumbwira mu ndwi wishorera nk'inkwavu 10 ni gute? Ega ntimwave muvuga mu Burundi ubuzima buroroshe cyane. Umufuko wose urashaka ntagira umufuko mu Burundi harimo amahera. Mwese nabivuze tuzoruhuka umufuko wose urimo amahera. Amwe usanga hariya muri microfinance ngo je ngo ndafise ngo miliyoni 5-8 ngo mbere ashenda zikoresha iki. Gataba ngo bon ngo reka rero ngo nubaka akazu keza none amahera ndakoresha ugacuja gusaba ideni ukubaka akazu keza ukambara gahuzu keza abana bawe bagasa neza bakaja kwishure ugasanga isuku yariraye. Iryo ni ryo terambere. None bihera muzi ko bikora iki?
nivyo kwikenura mu vyukeneye harya amahera nico cyo ndababwirane ukazogira amahera ataco wakoze ubu ufise zero kuronka amahera ataco yakoze bisa n'umunyeshuri yama atigera aja kwishura agakarota hanyuma bageze gutanga amanota agacabo wa mbere mwokwemera ko yabaye wa mbere uri nk'umuvyeyi wiwe umwana w'umubona agiye kwishura agaca karota hanyuma sinzi ahantu yanovye amahera agacaha igiturira umwarimu wese amuha igiturira mwari mpamanota umwe wese amuha 10 kw'icumi uwundi amuha 10 kw'icumi hageze proclamation umwana yabaye wa mbere mbwira wotubwira umunsi mukuru umwana wawe yabaye wa mbere ibirete ni zero amahera rero nayo ni birete yerekana ivyo wakoze amahera uzoro gutakoreye umenye ko ari shetani ubitse mu mufuko uko aba menshi ni kuri shetani nagoro barukutse murazora abaronke ibihera ataco babikoreye uzobona agiye mu maraya asharondera umugore agira kabiri bijya n'ibihera yarose ataca bikoreyeko ni vya shetani bijya iba ari shetani ubitse mu mufuko muguzura amahera waruhiye arakubera kirumara kirazira gutunga amahera utakoreye hari umusuma murumva avuga ngo ubuko nivyo ngo miliyoni 100 ngo ndahevye kwibadarose mutahe hari wo murumva aguma avuga ngo sinkeneye kwiba miliyoni 20 gusa ubu nkeneye kwiba umuriyaridi umusuma guma yiba nahatunga kubera iki ni shetani atunze samahera nico gituma ry'amahera badakoreye avamwe ubwicanyi avamwe ubusambanyi avamwe amabwa yose abaho muga amahera wakoreye ntushobora kuyonona mutse murara iyumvire urapfa umuvuga ngo ngira ngo urebe GPV witi 10 ngaze mu rupangi wanje none urazigenderamwo rimwe none wumva ayo mahera urononye gute iyumvire mu rugo rwawe gufise GPV witi 10 kubera iki samahera gwawe na shetani wabuzi reka basi reka mfico ndakoresheje hari ico mpomba mugabo warayaruhiye ye ubwo murondera uwundi mugambi wokora kugira usubire kuronka yandi wonguke hanyuma ugaca akaza abandi wasanga urwaye ukavuga uti shanda gufashe kwere uve muri ibi bitaro kubera na mahera hezagiye nico ituma Imana ivuga iti nzohezagira ibikorwa vy'amaboko yawe niwagira iki niwemera kugendera mu nzira zanje Imana itugitegeka gukora biranditse mu ijambo ry'Imana usivye gukora no kurya nturye ntivyanditse Imana iremye Adamu na Eva yabashize mu murima wa Edeni ivuga iti urime mu bungabunga ibidukikije mwaze muvuga ngo rero ngo imvura ibidukikije mweho gute rumva Imana mwahise imvura ni Imana mwarabibonye ubu ntawe ugikekeranye hajya Imana yabigize kugira ngo n'utemera yemere none mwari muzi Imana yabikoze kuko yari yabonye ko abarundi mutagisenga mwari mwabihevye mwarahihimbye hari akarimbo bari budushiremo niwe mwamara gushika mukubaka amazu meza mukarya mugahimba nyabuna ntimwibagire ko ari jewe nabakuye hahandi none namwe mwaragiye ngaho ubu ni sawa birikora ntimwamenya ko ari Imana ibikora Imana ivuga iti reka nisinzirire ndabe nabonye mwese muca muyibuka kandi yaciye ikora kugira ibereke ko ariyo nyene imvura azosubira kubesha rero ngo imvura ngo yije ngo niyizana mugatega amatwi amaradio ntera yavuze ngo izoza ngo mu ndwi zibiri imvura niyima Imana rero yaraduhaye amazi iraduha imvura muganagira ndabwiye ntimuyibagire muje mu bitazi ndababwire mukishinga muca mu bapfumu muca kwiba hariho abamaze kugira imana zabo bazigira amahera baja mu bapfumu murigira mubona umupfumu atunze hari urambonera umupfumu yaguze GPV witi mukazubona uruntu rwize ntuzewe rufise n'imodoka rubundabunda ruja kurondera umupfumu ubwo bujuju setani nini ngo nkwereke iyindi Imana hewe Imana nayo ikikwereka ikigukorera
ikikwereka ko ari imana iruta izo zindi mana zose. Nico ituma nimuze murirukira mu bintazi. Imana yaraduhaye ibikwiye, reka kwidodomba. Ikintu gituma twidodomba ndababwire no mutima wo kudashima. Abashima aho tugeze ni bande? Shino kihejuru je ndimwo. Mugabo bavuga ngo nukubera ndi umukuru w'igihugu. Eka Evariste hageze arahashima. Niwe umukuru w'igihugu. Mwabonye ko wese mushima aho mugeze. Umunsi mwoshima ntimwosubira kwidodomba. Kuko mwovuga muti ariko ndavye ingene nari imeze wa mwaka raba ibiri imbere yaje ibi nubusa. Imana haranditswe ngo ibigeragezo ntibizoreka kubaho ariko haragowe uwo bizovako. Sio vyanditse gayemwe. Ibigeragezo zokwa muhura navyo mugabo ntuzumere nk'abanyisirayeli ngo Imana turi kumwe. Urazi ko bashitse aho bavuga ngo Imana turi kumwe kandi bayibona mu nkingi y'igicuntuze ngo Imana turi kumwe kubera gusa akantu gato. Imana yaduhevye agatoro kabuze. Imana yaduhevye agasukari kabuze. Ibigeragezo ntibizobura kubaho muga haragowe uwo bizovako. Mwana wa mama ntuzumve ko wewe bigeragezo bive kuri wewe kuko bizobaho ari habi shetani zotegeza gukoresha kugira ngo bazana amageragezo hanyuma Imana nawe yerekane kwiziguhana izi no gukiza. Nawe se twari hamagaye ngo tukayi kibaza cyane. Si twebwe kubandwa ntikugoye nko kuriguma. Imana twavuze uti Imana ni wewe urongoye Burundi. Tinya Imana rero kandi ntimugire ubwoba kuko murabona ibintu Imana itugirira. Iyi mvura rero muri ko muravuga Imana yaduhaye ibikwiye. Aha Buramatari niwe yagowe. Buramatari uzabumva ndamuhamagaye. Buramatari yamazi ariko arayerera ataca ariko arakora ni kubera iki? Muci iyo ndiko ndarengana hana ndaba amazi apfi wanyu akagenda atara kimwe haya maboko kandi Imana yarabahaye nkuze. Ahantu ndamaze kuja mu ntara zitari nke ubu barafata bakagomera amazi hariya ku isoko bagacagira utugazo dukaca duca mu mihana tugera turakata. Yemenge mu bimbi ni sawa nje mbona generale Tobias ndabonye hari mu bimbi nabonye ni sawa mwe murayatega gacakata avomera. Nico gituma mufisa gahera ku mupfuko ndabwi none mwo bijya mukabimara cyangwa iraza tugumye tuvomera muci turima mu mvura turima hose tuguba turima cyane nk'umuntu yoreka ajya amazi ari ku masengero n'amashuri. Twumvikana murabona ko amashuri yose n'amasengero ari ku mitumba hejuru. Umuntu yafata akayirekera ati ndayabitse imvura niyatara nzoca mvomera byo kwanga. Muraza amahera mwirirwa murononesha amustere na henekene gaho. Urazi ko ayo mahera yo kubaka ikigega kizoba mw'amazi muzovomeza muci canke imvura itaze mugabo ugaca bagoreka tuyahereze ngo hariya kwa Brarudi. Je murabazi ibibazo. Aha twoteranya amahera abarimyi. Hari umufonctionnaire numwe arya muraho ivyo kurya ku buntu gantuze ntasuma. Muze muri abadaraza barasuma abafonctionnaire barasuma. Teranya amahera yose imishara yabo bitatu vya kane vyose biherera mu ndya. Izo ndya ayo mahera yose yagiye mu barimyi. Mwoyanyereka hari muri abo barimyi. Mwoyanyereka acaja he none. Murumva ibice bitatu vya kane vy'umushahara wose w'abantu bahembwa mu Burundi n'abadadaza barimwo. Vyose biherera mu barimyi mu mifuko y'abarimyi. None abarimyi nabo bayajana he ko ntayabona. Muri Brarudi. Bagacabaza kwemporota amahenekene. Kandi dushobora kwikorera ubusyano. Dushobora kwiganira inzakwa ngaha z'isongo ziryoshe kurusha bijya byose tukura hanze. Nta na kimwe ngaha tudashobora kwikorera. None Ngozi ntari hinguriro ry'inzoga zo mu bitoki. Inzoga imeze nka Primus Soma Burundi none ntikozwe mu bitoki. Ntiryoshe kurusha Amstel.
none kubera ko tuzoca tukora uduhinguriro duto tugasanga iprovinsi yose ifise agahinguriro, iprovinsi ifise agahinguriro. Haja ndababwira abarundi nuko tutari bwakanure mugo twakanuye. Ndababwije ukuri, reka tuze turahana morale. Indongozi zigirisha amanama, reka turi muri koze ri morale. Aha ni morale, umwe wese gacha agenda atwaye akantu. Ndababwire narinzi yuko igitoki carubona atahandi kiba atari muri intara yanyu. Je nivyo narinzi. Je umunsi umwe mfata imitsindi 3. Nije nganje kuyitera mu kirimiro ndabe kwidakunda. Ye havuye kwitoki bigana gute. Nimba ko ari ingundu 3. Hoba haheze nk'amezi 13 ndabiteye. Inzo ngundu 3 maze guzica ku bitoki 4. Nta na kimwe nabonye cyo ugwa munsi y'ibihumbi 15. Murumva cawibaza iyo ntera ingundu 100 mwumva bafise amahera ngandiki. Ede mwiyumvire ega ceza ndabereka amahera hari. Umunsi umwe umudagi yari umudagi aje bwa mbere muri Afrika acaza mu Burundi. Duca tudugana tugenda Igitega. Turamanuka amanutse akazaraba ya mihwi mucuruza hajya hirya kuri ribarabara aragura ico gihe yoho nibe ntiyari bwaduge kuko ihando ryose ryagurwa nk'amajana 3 mpenga. Hanyuma dushika Bujumbura ngo mbenga idolari rivunjwa gute ngaha, arumviriza asanga nta ni dolari rimwe ririmwo. Yaguze ibiyo ibitoki yarunze muga nta dolari rimwe. Ati iwacu imihanyi 3 igugwa amayero 4. Imihanyi 3 acara harura ngo none nkaburya ngo umuntu ngo afise ngo nk'ibitoki binganiki aho yaciye rero gahi wanyu ngo turasanga afise nk'ingundu nk'ijana. Aca harura amahera mu mayero. Aca ashitsi wabo yaciye agira ikiganiro mu bamenyesha makuru ngo ngiye nabona igihugu ca mbere gitunze ku isi Uburundi. Ngo yaraharuye ku gitoki honyene amahera ngo Burundi yinjiza asanga ni menshi cyane. Hajya ani hamwe bavuga ngo wambaye ikirezi muga ntumenye ko cera. Hajya rero twofata tukabitunganya neza. Igitoki hakaba nk'umuntu azubwenge agaca gitekera neza tugaca tugishora hanze. Mwabane ba mama. Umwe wese azokwirimira igitoki aryiwe ntazosubira kugura ku isoko tuzoca dushora hanze. Ya madolari mwirwa muravuga muzoza mubona yisuka mu gihugu cyacu. Avuye he? Ku muhanyi w'igitoki. Aha nta kintu na kimwe ushobora gukora muri Burundi ntutera imbere. Nta na kimwe. Je none ko nguma byose nza ndapima ngerageza kugira sindabaho ivyo ntapima. N'inkwavu aha ndafise nza ndaraba ingene zunguka. Nza ndababwira nti aha hari amahera. Ahantu uzohomba. Aha hari amahera muganda babwire. Ntimuze uvuye ngo amahera ari mu kudandaza ngo ibibiriti n'inzembe. Emwe nta mahera ariyo. Ndababwije ukuri mwagwarukamwe. Ntimuba ngaha mu ntari rimwe ibigazi. Mwofata mugakora amakiridan muri tujya tuntuzeye twibigazi. Ukakabaza n'imbugita wewe aho ko wirirwa wicaye ukirigura tubaza ugacizuragira agapaki kari mwijana uzana kamwanya kumwe mugira ibiyoba ucurumya udezinfecta gusa ugacurumya ucushora ku isoko uti kamwe utingurisha senkanti gusa utora amahera winjiza yanga aya namara mwirirwa muraho nyanga ari ngaho konyene kaza aragakirida genda upime ukore nk'ubu uzane nk'ibikarato 10 vyuzuye turya urabe ko batakurangura mugabo uhitamwe kwiyicarira amahera zo kwizana ndakenye ngiziki wicaye none bagomboreke gukena gute n'umufagiso neragenda ko ku kazi yirwa kuri WhatsApp internet ariko ara video ngo muri YouTube ngo yarateye imbere data wanje umushahara ni muto none umushahara uva he udakoze umushahara ni muto nindababwiye ko umushahara ni muto ungana n'ivyo wakoze ahubwo muronka meshi muhembwa meshi jewe yomba ntungwa n'umushahara mpembwa shamba nonze kabisa none ko muza wumva umuntu murumva ngo ndagwaje umwana ngo rabuko womfasha ugafata utego nivyo ragwaje umwana umva bamushahara wose nta umaze iyo ntaba nirire cyo nisoromeri waje kaba kabaye kera
nico gituma nza ndabereka hari amahera, nza ndabereka hari amahera. Ariko abantu b'abadandaza ndabita bagwiza bukene, bari badandaza inzembe, ibikwashu, ukavuga ngo jandi umudandaza. Umucuruza mwiza n'umuntu azi kwimbura agashora. Muga mwebwe mucuruzi by'abandi bikoreye wapi ntimuzopfa mutunze. Muri abakomisiyoneri, nta mukomisiyoneri yotunga gute? Mwavuze ivy'amazi ngo inzu ngo mwamaze ngo zagerekeranye ko ngo inka zirabuza aho zica. Mu minsi za muzorya inzubasha. Ko ari byo muvuze ngo inka n'imirima tubise genda. Mwese ko muriko muravuga imirima ibisamazu, inka zibisamazu, tuzozisohora, tuzorya iki? Tuzorya iki? Mwumvise buramatara aho kwiga ingene inzu zogabanuka ngo amatongo abe manini, avuga ngo amatongo natuviremwo haba inzu. None ga buramatari nkubu we wumva wogirira umugambi uwuhe ababoga aho wokwize? Reka buramatara gikwa n'ingabo. None mwese nta mvukira ziri ngaha zazimubwira ziti tugire ubuhinga bushoboka kugira ngo imirima ibe minini, aho twororera habe hanini, kugira turonke ivyo turya, turonke n'ivyo dushora, hanyuma turonke naho tuba. Kuko mutegeza kuronka aho muba. Tora umuti rero. Ibibazo mwavyumvise, indi tegereza kuronka naho ujya mutegeza kwaronka, tora umuti. Ivyo nivyo Imana yaturemereye. Nko muca mwiga muti burya ntibishoboka ko muri are zine hoba imiryango 50. Ico nico rero mwamukwiye kwiga. Ntibishoboka ko muri are zine hoba imiryango 50. Aha mutawe ukanura amaso ngo ntibishoboka. Kandi mwese mwavuza ngo mpa parcelle gwanje nzitire ncenzana n'igipolisi gwanje n'ubutungane gwanje ngire leta gwanje. Seru bagaca yita yuko ari president w'igihugu cyo mu muryango hariya mu parcelle iwe. Ivyo sivyo. Ayo matongo yose nayo abarundi twese nta numwe avuyeho. Ni tongo rusangi ry'abarundi. Twigara ngene iryo tongo rizodutunga tukabaho tukarya bivuyemo. No kuvuga iki? Muca mwiga muti ubu rero dufise ihegitari imwe tugira twubakemwe amazu. Ayo mazu ategezwa kubamwo muri iyo hegitari imwe. Uti hazoba abarundi 5,000 mu hegitari. Mugaca mwubaka amagorofa muduza hejuru kugira ngo ziya zindi hegitari zice zibizo murimamwo ivyo murya. Ereka murarondera umuti nuwonyene nawe nukane aho uryama, nukane amazi n'amatara kuba mu gisagara ciza. None burya twofata kuva mu gisagara ca Bujumbura kuduga gushika ari Bugarama, zirya nzu zose tukazifatanya zose ari ama etage afise amagorofa 10. Aha muri ntara Bujumbura mwese ntimwoca muhaba. Fata iri barabara iduga Bugarama hakurya no hakuno, mwagize amagorofa afatanye amagorofa 10. Fata iri riduga ya RNST uko nyene, nimufata ugenda hariya mu Kabezi uko nyene, ahari barabara hose mugira mu etage. Mbwira hari wose yakwa mu mihana, hari yibutega muca muza kwikaburimbi, ibibanza biba bibonetse. Ivyo rivyo dukwiye kwiga. None nibaza kugira ngo amatara azashike, amatara n'amazi azashike hariya mu Karambira. Tuvugana ukuri mashoki kugira hagiye wanya amatara n'amazi bihashike bizogera gutega amashoki. Mutegereza kuza kwibarabara hagiye matyazo ugasanga hari amazu y'ama etage 22 hagiye mu matyazo. Mwese mugaca muduga kuba mu matyazo agacaza amazi n'amatara, muba mu magorofa meza. Namwe ntimwabayibura ntimubizi none. Hanyuma hariya hepfo rero magarure mugaca muri makijambere, mukorora kijambere, ivyo kurya murya muri mu magorofa. Ivyo biragoye. Mugakubera umutima wo kwikunda. None rumva jewe ngaha nta wundi ashobora kuhaba. Ndakugira Uburundi n'ubwi wacu twese. Ahi Bujumbura muri iki gisagara twofata twese ukavuga tuti ntanzo nimwe dukeneye idafise amagorofa 5.
nico cacaguka igisagara gekaye cyo cacaguka umutiriro handi Imana ntiyatuziyimvye yaduhaye igihugu cyiza kimera kirimwo butere kirimwo byose mugabo haca haba inyatsi ya daimoni ndababwira ikizi twima dutwara umuzirikanyi wo kubikora none rero ko Imana twayihamagaye regere nibako nijyari mwaramubona umukuru w'igihugu azakaza mukivuganira nk'ibi ahamwe ko Imana itazira tugira akabakwe aha buke no ku gihugu cubakwa no kucubakwa buke aho wundi azosubira azoza afisa kandi kabirya uwundi afisa kandi kabirya gushika uzosanga Burundi bwabaye ca gihugu rero cy'ukuri c'amata n'ubuki dusigaye twe tufasha ibindi bihugu no baradusaba imfashanyo murazi ibihugu bibuza amahoro twirirwa turaja gufasha ingene bingana ubu baratubaza bati tubwire mu Burundi mbe vyagenze gute tubwire ingene mwebwe mugaburira abantu gute ko mwebwe atanzara tubona mu Burundi nk'iyo twe dufise urazi ko nasanze ahantu barya ubuzima bw'ibitoki ivyo navyumvise kera cyane mu Burundi ngo harigeze gutera ngo inzara bayita ngo iki abakera bari ngaha yitwa ngo iki manori iyo nzara yarateye abarundi bararya ibizimba vy'ibitoki none no musisha n'amababi y'ibishayo tari imboga ntitubirya ntiturya imboga tutarya n'umuyoro nzansanga igihugu bariko barya ubuzima bw'ibitoki ngo nindya ngo ya mbere nziza ubuzima bw'ibitoki n'ubigere duhimvye twebwe mugaragaje tuvuga ko dushonje aha uwonya akagogoshi ntimurya hari ahandi kazimvye cyane ngo igifyera ngo ntimurya hari ahandi bizimvye hariho umuntu abicuruza ngaho i Bujumbura acuruza ibifyera abisumira hanze ni mwibaza ikiro akigurisha 60 mwangu uno kubwira ngo yororera ibifyera uzurishorera hanze yo babirya ucuba ngo ndamenje none tukenesa amahera urabirima nkwereka isoka hii abarundi tuze turiga ikintu kiduha amahera tuve mu busuma tuve muri ubwo bugizi bwa nabi tuve mu kurya tudakoze turye umwe wese yashizemo inguvu igihugu rero Imana yakiduhaye je cyo no bahano umwizera ntihagire usagira ubwoba bw'ubukene ubu nyene dutangure murabe je umwaka umwe muzompinyuza je ndabwire igira kwa kwavugusa je muze mu mpinyuza kwa kwavugusa je yandabeka ingena gakwavuka shaka kuba amahera mukazosigara mwabaza muti ibi ni biki kumwe Imana yagaburira mana abanyisirayeli mu bugaragwa bazabona imikate yikoro riva hejuru ngo ibi ni biki ngo manuhu ngo ibi ni biki bariko bariri nabo rero dai ndavuga ngo abarundi twicara kudashima nabo ntibashima bukeye kabiri banezerewe ko barose indya ngo duheruka akanyama kera ngo mbere duha inyama abarundi rero ngaho najya magume twaciyemo niyo atuma natwe tugirwa umutima ukomantaye dusabe kugira Imana ituyikire mutima mwerande duha umutima wugurutse umutima umenetse tureke gukomantara kuko abantu bakomantaye babi ntashima ubaye ntashima wa mugaya wa mawidoga Imana nayo ntishobora kukwemerera ko uyidogera kandi yaguhaye bikwiye umupasitori ugasanga ariko arigisha ntige abantu uze biwe korale y'abajene nta n'agakoperative bafise bishwe n'inzara ngo harakomeye nawe yaguhaye inguvu iguha ubwenge uranka kubukoresha hajya nayo bikavuga ngo ngo kandi umwaya ngo wesha nakugabiye ndaguha Imana araze kuguhika imanuza hajya rero twase gukora tumanuza Imana abavuga ngo ntibafise amatongo mwumvise hari amatongo amakoperative ari ngaha nzoza kuyahitana umunsi umwe ndabereka aho tuja kwirimira pacuri ufise hegitari imwe ubu kwiki ushaka gusuma ubwenge buramatara abashaka kurima pacuri uzuba jani Nyanza rake barabe abarima pacuri ico bakuye none singahagira ibigazi biri haya savo none narayibwiye batarimwe batemeye kuzana amakoperative hari nzoyizani tuhirimire kandi rero
babatomboye utabiye pacuri ubu utabiye n'ikigazi uvomeye pacuri ubu uvomeye ikigazi. Urumva inyungu ni nyinshi nta inyanza rake kubera barima mu matongo yabo. Bambwiye ko ikigazi naco caciye cunguka. None rero ntimuze ngaho murire. Hajya mwahora mwakurima munsi y'ibigazi hari ikindi giterwa gishobora kurimwayo. Mubimenye mugaca murya kabiri. Ihera rikaba ryinjiye. Pacuri ivamwo amavuta azimvye cyane yashoye hanze. Aha turiko turarondera natwe aho tuza turakora amadolari yinjira turonyaho kugura igitoro.